Kuna news moja na pasha anaenda nikimuuliza kuna collaboration tunazitegemea bro. Yes. Tukuamini kaka? Yes. Unapokeaje wafanzi wako hapa Burundi? Wamekupokea vizuri. Asante sana kaka. Asante. Chuti namwe bakunzi biganira kuca kuri STV reka nongere ndabaramutse ni mu vyubahiro vyanyu muradukunda turanabakunda ariko kandi aho turi no mwanya turi ngaha kugira tubashe kubaha amwe mu makuru ari ku mwanya mwiza murabizi uno munsi Alikiba yamaze kubashika mu gihugu cy'u Burundi ahafise igiteramo gikomeye cyane kirimo na vya bihangange musanzwe mukunda mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho rero ngo bimeze gute yamaze gushika kandi ari karakigwa neza tubiravye ibyo tumaze kubona ku mbuga zimwe na zimwe z'abaririmbyi bamwe bamaze kuba babitwereka ariko kandi twe turi ngaha kugira tuvugane nawe amwe yamara gusohoka arabaza kubazwa byinshi kuko murabona abanditsi ni benshi kandi baje bose ku kivi bivuze ko turaza gukora umuti aza kubazwa byinshi kandi turaza turabemereye ko tuza kuba mu bambere kugira ngo tubahe ano makuru ya Alikiba gumana natwe kandi turazi ko mudukunda cyane twagi wewe mizigo yake acha twende nyuma mizigo ni kweli Alikiba yakiriwe na Fani ari kumwe na Lolilo akaba ari kumwe n'umwe karibu sana King Kiba Burundi. Asante. Unakaribishwa sana nyumbani. Hapa pasha kuwa kwenu tayari. Asante sana. Umepokelewa na Simba Gang lebo kubwa hapa Burundi. Umejisikiaje kaka? Nasikia vizuri sana. Karibu tena kwa ingine mara. Tutegemee nini kwa huyu muda? Wapenzi wanahitajia kusikia vingi kutoka kwako. Tuta perform kivipi? Mapema sana. Ndio. Tutakuja mapema sana. Ni aje kaka? Baba Sheikh, uko na wapi? Hauna nafasi moja. Sawa. Mimi naomba watango.